hanyuma mu bikoresho dufise ngaha anyu turafise nobereka n'ibindi hariho ico bita urwato. Turafise urwato nago umwami yaranyweramwo amata, yanyweramwo nagombeje umwami yarunyweramwo inzoga. N'abaganwa baranyweramwo inzoga, n'abandi bantu baranyweramwo inzoga, n'ubu unye hariho abakirunyweramwo inzoga. Twacha dukoresha iriya mikenke ubona iri hariya hejuru. Hari mikenke dufise hariya hejuru banywesha inzoga. Kuko urugwato rufise mu amazina menshi. Hariho gwita urugabuzo, urubaya, urusozwa, hamwe n'uko gwato. Ivyo nivyitirano mu bisanzwe by'urwato. Hanyuma ndafise ngahanye n'ibindi bita ngo imikuza. Uwo mukuza rero ukumubona umukuza no gushiramwo utuyoga. Umukuza uraryosha utuyoga cane, umukuza uraryosha utuyoga cane. Yego n'ubunye mu mamanza none murabibona yuko bavuga ngo akuki kukinka. Akuki kukinka. Ako kuki kukinka niko baca bashira ngaha anye n'ubu baracabikoresha hanyuma kaza barasoma. N'inture wasanga ariko ayinywera ngaha nyine mu mikuza. Abakwe baratuzimba bakunda kugaha abakwe gusa. Yego mugabo na jewe urabona ko ngaha INAMUJANDI TV mwashitse niyo munsi namwe ndashobora kugenda nabahaye ko namwebwe. Akuki hari ahantu twama twagateguriye kugira ngo abagakena bashobore kukaronka. Aho nkabavuga nti n'ubunye uzoba byifuza zoshora guca kuri INAMUJANDI TV umurangire ku Kirezi shop aho dusanzwe turi agire komande yakuki tukamutegurira naharo karahari namwe ntimuja kugenda mubuze namwe muratuma musoma hasi dukedo. Murakoze cyane mbaye ndakenguruka. Yego. Hama ndashaka kandi wongere tubariye kidibya bintu. Yego. Aha anye dame na mbere hoho iyi ni inkoni yo kwitwaza ariko murabona ko ari inkoni isharije neza imeze neza. Iyi umuntu ayishimikije nta nyerera. Hanyuma ngaha hariho n'inkoni yo kuragira inka nkuko bisanzwe. Nayo ni yinye umuntu ayikoresha mu kuragira inka. Mu bisanzwe inka ntituzerega ngo turiko turazikubita ahubwo kwa rukugira ngo tuzamame uyamire nimba igomba kuja kona uheze uyamire. Hanyuma turafise n'amacumu. Wana ko dufise amacumu. Mugabo rero uyu munsi novuga yuko irinye si icumu ahubwo ni gaba. Kuko icumu barijana mu ruhigi. Ariko igaba ni ryo gushaza ni gaba ry'ubugabo. Kandi mu mico y'ikirundi nimba ntihenze nta rugo na rumwe rurimo umuntu w'umugabo habura igaba. Kuko nico gituma bavuga ngo umugabo nye ni gaba akagamagama mu gwiwe. Ego murakoze cyane. Usanga mbere rinasharije hajewe nanje rinye ndarikoresha irigaba ndarikoresha mu bihe kumbure by'imisi mikuru itandukanye mu kuryosha ibirori bitandukanye nanje mpeza ngakoresha irigaba ryiwanje. Ego murakoze cyane mu kwivuga amazina. Ego no cyane mu kuryosha ibirori ukuntu ashobora utumwa ko mu ntara nta utakuzi from. Hanyuma nagomba tuce tubanariza ko ibinya hari abantu bashaka kubona kibaza ngo ni ivyatsi canke ni ariko ibinya si ivyatsi ahubwo baca bavyita ubuyonga. Ubuyonga babwambara mu gihe baba ariko baratamba. Ariko ubuyonga rero nubwo mubona bumeze gucyanye buva mu giti bita umugema. Birakunze koneka muri komine Mabaye ngaha mu ntara cibitoke nyene. Iyo migema niyo baheza bagatamura bakaca bakura ko imihivu. Tubwira tuca turondera iyo mihivu tugaca tuyikoramwo turiko turabukora usanga buca kuri izi ntambwe izi inye. None ubunye imihivu twaramaze kuyikata turayiringaniza turayijisha. Buri hasigaye yuko tuzoca dushirako impuzu yindi kugira ngo umuntu abwambaye bushoye kubabwiza gusumba cyo twongera tunabutamure bube nk'ubunye utuntu duto cyane. Hanyuma iribara naryo nyene dushirako ntiturishirako uko nyene birafise ico bisigura. Urabona yuko iribara risa n'ingwe bisigura yuko ingwe nawerekana ikintu kiba gikaze. Urumva tuba turi intwari musanzwe turi intwari natwe. Ego kuko no mu mpuzu nanje mara nambara impuzu y'ingwe mu bisanzwe ntigera ibura. Iyi irafise ikisigura sigura ubutwari. Ego murakoze cyane ndabona turaronse ubumenyi budasanzwe. Mbega n'igicurarangisha. Ego iyi ni nanga. Iyi ni nanga dukoresha mu gucuraranga. Kandi nawe urazi kuyicuraranga nyene. Ndiko ndavyiga sindamenya neza mugabo ko ndavyiga. Ego hanyuma kandi turafise n'intuze no umuduri. N'umuduri hajyanye turawufise reka ahubwo ndabamanurira gatoyo
ngo mugena mwumvise yuko navuga mumenye ko atari bisharizo gusa ariko mumenye yuko mubone yuko ukirezi byose bihari ukirezi byose birahari usanga ibyo byose twadufise harateye igomwe urumva kuvuga yego nabonye yuko mu bisanzwe si bisharizo gusa ahubwo hari ibikora akazi birakora akazi hanyuma turiko turabandanya izi nazo n'ingoma zirazibona n'ingoma zisanzwe nazo nyene ziradufasha na cyane cyane iyo tugomba guteramisha nk'abantu mu mico y'ikirundi turakoresha ingoma kugira ngo idufashe kumbure gusasira hanyuma ngaha nyuma ko dufise n'isekuro turafise n'isekuro ngaha anye isekuro nayo nyene iri mu bikoresho bakoresha mu buzima bwa misi yose aho mu myaka iheze aho hambere isekuro niyo basekuramwo amasaka bagasekuramwo ibigori bagasekuramwo uburo bakagirana kugira ngo hashobore kuboneka wa mutsima niyo babanza gusekuramwo hanyuma gahava bagasya ngaha anye hariho n'ikindi kintu ngira ngo benshi bashobora kuba bamwe bariko barakurikirana INAMUJANDI TV baheruka kera na cyane cyane ngaha mu ntara y'Imbo yego ngaha anye ikitucita witwa umuhoro nawo twawukoresha cyane mu bintu bijyanye no guca ubwatsi bw'inka buhora nako havuye haboneka ngo imipanga hariho n'utundi tuntu bakoresha ariko umuhoro nawo ufise akamaro kanini cyane je nagira mvuge ngo nagakero ya kasa gakero ahubwo hariho umwana nabo uheruka yaje arawitegereza ndamaza nti ikibona ari giki ngo ni inzoka umva rero birakeneye yuko abarundi basubira ku mico n'akaranga yego bakuzi ba INAMUJANDI TV murabona ku Kirezi shop nta kidahari hari byose harashajije abakunzi bakaranga nukuri muratumiwe murahawe ikaze ku Kirezi shop none risha hariho akandi kibazo nashaka kubaza mbe wiyumviriye gute bino wiyumviriye kuja mu bintu by'imico n'akaranga gute kuba wovuga amazina wo kora bino bintu ryari yego ibi ndabimazemo igihe gitari gito kuko nabitanguye kuva mu mwaka wa 2009 ubu naho murabona ko tugeze mu kwezi kwa kabiri ko mu 2022 bisigura yuko ibi inya ndabimazemo igihe kirekire rero ikintu catumye novuga catumye ndanabikunda cyane nuko nahora ndabibona kumbonesha kure rero ncasanga nanje ahubwo iyo mpano ndayifise kuko je nta muntu numwe yigeze abinyigisha nivyo muri ko muravuga byo kuvuga amazina ndibuka ko umugwi wa mbere w'abatamba ngaha mu cibitoke nije nashitse ndawutanguza hanyuma turakora rero nkabona nivyohera kumbure mu gutamba gusa reka turabe nibindi bishobora kuryosha ibirori misanzu binye novuga yuko nabitanguye ari muntu mbere kuzanda ryosha ibirori ariko ncasanga bishobora ahubwo no kugira akamaro kanini cyane bigasanga biriko biratanga n'inyigisho zitandukanye yego rero ibintu by'imico y'ikirundi ndabikunda cyane ncambona umengo ugwaruka gwa kino gihe ruriko ruravyibagira nshashaka yuko noja hamwe n'abandi nkuko namwe bw'INAMUJANDI TV muvuga mutireka duhagurukire na twebwe imico n'akaranga by'u Burundi tubisubize iteka ndabyinjizamwo abandi murakoze cyane none nigiki wobwira abakunzi ba INAMUJANDI TV no gwaruka muri rusange misanze ikintu nobwira abakunzi ba INAMUJANDI TV uyu munsi nuko twogaruka ku mico yacu tugaruka ku karanga kacu kuko nimba mubona uyu munsi hariho abavuzi binanga ngaha mu Burundi nuko hariya naho muri Jamaica hariya muri Amerique Latine none Amerika y'Epfo naho niho batanguje umudiho wa reggae bavuza gitari bagirana rero twebwe ikintu dufise twishimira na karanga kiwacu bavuga ngo ubutaye akaranga abataye akabanga ico no hanura abakunzi bene INAMUJANDI TV bariko baradukurikirana gwaba ugwaruka mbere n'abakuze nibaza ko twogaruka ku mico yacu tugaruka ku karanga ntidute akabanga kuko utaye akaranga abataye akabanga agatakaza akaranga mutima kagatituka yego turabarundi kuko tuvuga ikirundi twatuba mu Burundi kwaduse n'imico n'imigenzo idutandukanya n'abandi murakoze cyane bakunzi ba INAMUJANDI TV murumva ko uyu muntu yarakoze cyane kandi urabona ageze ku ntambwe ishimishije
reka rero duse nk'abantu bajijuka dukunda imico n'akaranga tubikunde tubiteze imbere none reka tugusaba utange nimero utange nimero kugira bazoshobore boroherwa kugutora ndabizi abantu barabikunda cyane gusa benshi barabura aho babitorera uko bigenda reka Yego baramaze kubikunda cyane kuko ndamaze kubona hariho n'abavyeyi ngaha mu cibitoke barungika abana babo mu mugwi ndangakaranga wacu dusanzwe duse ko turafise umugwi ndangakaranga bita ikirezi usanzwe ufasha mu manza atandukanye mu mahigano atandukanye twagenda duserukira intara. Ikintu rero hamagarira abantu nuko bogaruka kuri iyo mico nkuko namye ndabivuga kuko biraryoshe guja guhiganwa uri umurundi ukaja mu higanwa kanaka ujanye igikoresho ciwa ujanye karanga k'abarundi utagiye ujanye gitari kuko gitari ni c'abazungu kandi tuzi yuko uyu muziki mba mahanga mu bisanzwe yego turawukunda ugaruka rawukunda mugabo twubiki ikiduhesha iteka ni iki kirundi ciwacu ni imico yiwacu. Rero inimero ziwanje ni 69 oya 79 amajana 948 ijana 32 canke 61 amajana 948 ijana 32 hamwe na 75 amajana 948 ijana 32. Iyo rero na smart itangwa na 79 hamwe n'itangwa na 60 bambe na 75 zose zisanzwe ziri kumuhora ngurukana bumenyi wa WhatsApp barashobora kudutoraho tukababwira ibitandukanye dukora kuko dufasha muri vyinshi cyane. Mwabonye ko dufise n'inkoni abakeneye kwitwaza udukoni tumwe twugushaza murana ko tuhari n'inkofero ngahanye tuba tuzifise ego z'abatama. Murakoze cyane bakunze INAMUJANDI TV ikiganiro cyacu nta kirangiriye reka nizere ko byose muzobikunda mukagerageza kuza kugira mushobore guteza imbere akaranga kuri micro yari Marie Chantal ndayikengurukiye ciao ciao.